Kazoza FM ni Web TV twizera ko mumerewe neza aho muri hose turabaha ikaze muri kino kiganiro cy'uno munsi ni première heure ya saha ya mbere ishobora kudufasha kugira icyo duhinduye mu buzima bwacu bwa buri munsi icyo tunaguye mu kugwiza umwimbu no gukora neza ivyo dukora ku munsi je uriko urabashikiriza kino kiganiro ni Branly Nzihindura aho ku buri munsi gwera ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu tubakirira abatumire batandukanye kugira baze kutuyagira kuri cya kintu gishobora kuba kiduhanze mu buzima bwacu bwa buri munsi urashobora kuba warabuze ingene uki ugikora urashobora kuba warabuze ingene ukemura ikibazo kinaka kijanye no kugwiza umwimbu n'ingene ushobora kuba umuntu ari performa mu buzima bwa buri munsi muri kino kiganiro ku munsi turabazanira abatumire batandukanye kugira tuyage twumve bobo uko bashoboye kubicamwo bakabivamwo bakazana inyishu zigaragara mu buzima bwabo bakanagwiza umwimbu mu kazi kabo ka buri munsi uno munsi tuza kuvuga kubijanye ku buzima bwo kwekiribwa umuntu nk'umuvyeyi umuntu afise ibyo ajejwe mu rugo mu buzima bwe bwa buri munsi ariko ugasanga afise n'amabanga komeye akora ku munsi mu bijyanye n'akazi kiwe kwiteza imbere guteza imbere indoto ziwe guteza imbere ibikorwa bye bya buri munsi eka no guteza imbere umuryango anateza imbere n'igihugu aho twibanda no munsi ku mukenyezi yitwa Claudette Ngendandumwe Ngaruko canke Claudette Ngaruko Ngendandumwe araza kutubwira neza wewe uko ashobora kwitwa neza mu buryo bwiza reka tumuha ikaze tunamushimira muri kano gatondo kuba yashoboye kutwemerera tukamwakira muri kano gatondo abakiri kare tuba turiko turiyumvira byinshi dushobora gukora ingene dushobora gutunganya umwanya wacu ariko mwebwe no munsi mwemeye muraza turabana muri kino kiganiro kugira tuyage uko mwe mwashoboye kubishika ko nk'umukenyezi ushobora kwekiribwa ubuzima bwanyu bwa buri munsi kaze mu kiganiro murakoze cyane kunyakira Branly ego nk'akabazo ka mbere uri umukenyezi abantu uno munsi bazi mu bisata bitandukanye mu bwubatsi mu gutunganya imigambi mu kwigisha abakenyezi bakiri bato cyangwa n'abakenyezi bamaze kuba abakenyezi babushitse ukabigisha ingene bashobora kwitunganiza imigambi no kwibako mu buzima bwa buri munsi wowe ivyo urashobora kuba uri muri bakenyezi bake bashoboye kubishika ko kare mbe iyo wumvise équilibre mu buzima bw'umuntu mutahura ikiga Madame Claudette iyo numvise équilibre mu buzima bw'umuntu équilibre no kuvuga ukugereranya ibintu byose bikagira ibintu byose by'akamaro ugashobora kubikora atana kimwe cariye ikindi yani ko twobivuga rero gutunganya iyo ikiribo si ikintu coroshe na gatoyi ni ingwano ya misi yose ni ingwano ijanye n'ibihe umuntu agezemwo uri mu jeune mama akiriko aririmbaruka abana uri ukiriko ararera abana baba adolescent canke ufise abana bakuze nka jewe byose bigenda bihindagurika urinda kugenda uvyadapta équilibre rero ni kuvuga ngo ni hagati y'ibisata bigize umuntu niko novuga kandi ibisata bigize umuntu twese si bimwe ngo bishaka gusa shatse kuvuga ngo utemvuze ibisata bigize umuntu nka jewe nk'umumama ni kuvuga ngo ibisata bingize mpagaciro mu buzima bwanje nibihe bifoko mbanza nkabimenya ivyo bisata ivyo ari byo hariho umuryango ni gisata gikomeye umuryango nshatse kuvuga umushinga ntahe n'abana n'abakozi bo mu nzu ico ni gisata ca mbere nkagira ikindi gisata nibwo acakazi nkora akazi ka misi yose ku kazi n'abakozi dukorana nabo nkoresha ico ni ikindi gisata ivyo nukuvuga ngo ni ibintu bimpanze vyama mu mutwe hagaca haba wa muryango wundi novuga ngo abavyeyi abo tuvukana bavukana n'umushinga ntahe nivuga ngo za nshuti n'abagenzi harimwo dufate n'inshuti nimbura umuntu akunda gusenga afise isengero babandi bose bo kwishengero les sœurs et les frères en Christ kuko nabo no urabitoye aba frères et sœurs en Christ abo barinjiye mu muryango nabo nyene urinda kubajera nabo ukazuribuka kubana nabo igisata kindi kingize mbwirizwa kwiyumvira ni ikihe ni kuvuga ngo jewe
n'amagara yanje sivyo amagara yanje kubera amagara ni umutahe niwo mutahe mu buzima ukomeye usumba n'amafaranga ni kuvuga ngo kijanye n'amagara yanje ndabwirizwa kwama ndaciyumvira naco nyene ndacitwararika ibisata bibaho ni vyinshi umuntu nk'abashinga ntahe usanga afise nk'igisata ca aho kugira les frères et sœurs en Christ usanga ari babandi bakinana umupira sivyo barinda kubana babagenzi bo mu kabare umwanya uha barya n'umwanya uha abana donc ari umuntu wese arafise ibisata bigize ubuzima bwiwe hama rero ugacuraba muri ivyo bisata vyose nihagiri ikijya ikindi sivyo igitwara umwanya munini ngo have wibagira ikindi kandi naho uraba muri ivyo bisata vyose dufate vyabaye ibisata bitanu si kuvuga ko vyose ubiha umwanya ungana bijanye n'ikiruta ikindi uragiha umwanya munini gusumba ca kindi wibaza ngo si cane tukiraho rero ga Madame Claudette mu kuri y'amasaha 10 canke 12 umunsi ushobora kubumara mwitunganya gute kugira umurongo iyo ekilibre ivyo bisata vyose musange mwabikwije kandi mugasanga harimo ekilibre muri ivyo bisata vyose bigenda gute mwitunganya gute ni kwitunganya nyene nivuga no kwipanga ni programme y'umunsi urinda kubanza kumenya mu buzima bwawe ikiruta ikindi nuvuga ngo ubuzima bwawe bufise intumbero burya hariho abantu bagira ati jewe umuryango wanje imbere y'ibindi vyose hakaba n'uwundi avuga ati jewe ugasanga carrière yiwe ni ikintu gikomeye cane nkeneye kwiga ibi nkeneye kubimenya nkeneye gutera imbere nkashika ngaha aho urumva ko kiba gitanguye gufata ikibanza kininiya ko cyo gukora ivyo bikorwa agashirako n'ishuri cyo kugira ngo agume atera imbere ugasanga ico agihaye umwanya munini nigikureye no kumenya ivyo bintu vyose urinda gukora ku munsi amuka bishira ko ama priorité mbega ikiruta ikindi nikihe ndi umuntu akora akazi dufate nkora ahantu muri banki ni kuvuga ngo narasinye contrat naremeye gukora muri banki hariho amasaha ndinda kuba muri banki ico urumva kiruta ikindi aya masaha gushika aya masaha ni banki naravyiyemeje nakazi kabandi mu masaha yandasigaye ntugire ngo ni menshi ayo masaha yandabasigaye wamaze gufata ucuraba ingene ushiramwo wa mwanya wo kuraba abana wa mwanya w'umushinga ntahe na wa mwanya wawe wo kugira ngo nawe urabe bien-être yawe hama nakakanya usigaza k'inshuti n'abagenzi hama na wa mwanya wo kugira ngo mbandanye niga canke mbandanye menya makuru y'ibiriko biraba canke mbandanye niga mu mwuga mfise ngende ntera imbere ndabitahure gusumba nivuga ngo umwanya wo kwiga canke umwanya wo gusoma igitabo utwo twose ukatumenya umuntu atera imbere neza iyo yashizeho imyanya y'ikintu kimwe cyose urakoze apana gupfa kubigwamwo gusa ngo uno musi ukisangwa usoma igitabo saa 9 undi musi ugisoma saa 4 y'ijoro ngo iyo waciyemeje ku mugoroba ndasoma canke hari abantu bazi kuzinduka basoma igitabo yego cyane bazinduka biga bakiri frais bataraja mu bintu vyinshi abaziti buri musi je ndasoma chapitre canke fata iminota 10 yo gusoma abo rero dusanga ari abantu batera imbere kubera iki barashizeho programme barashizeho ordre mu buzima bwaho barashizeho ama priorité ikintu ntabanduka ndinda gukora ku munsi ndinda gufata umwanya wo gusenga nkasoma bibiliya ikintu ntabanduka ku mugoroba ndinda kuronka umwanya wo kwicarana n'abana nimba ari batoyi umwanya wo kubakoresha devoir ni jewe nyene ndazibakoresha canke ni jewe nyene ndabagaburira canke bahejeje devoir no kubagaburira ndafise iminota 30 dukina selon priorité zawe
hari umuntu abona gukina n'abana ngo ntibikenewe Tsikizimana barihiye amashuri bakiye ku ishuri n'amadevoir ukizimana ugaheza ayo madevoir ukaba wirukanse mugo rero umuntu ari yakise ku muryango urafata n'umwanya wo kuganira nabo no gukina nabo ukabiha umwanya urumva umuntu wese ni selon aho yashize intumbero y'ubuzima bwiyo ya priorisation atangura utubwira mbe uno munsi wo uravye uko wabikoreye wabigenjeje ukaraba nuno munsi société les pressions zihari est-ce que kuba izo uko kugabura umwanya kugabura ikiruta ikindi est-ce que uno munsi birashoboka biri réaliste est-ce que umuntu abigize nka objectif y'ubuzima iyo objectif est atteignable selon mwebwe uko mwagi murabibona ego biri realiste birashoboka kandi birinda gushoboka ariko uyu munsi je ndibaza ko bigoye gusumba na kera kubera uko iminsi igenda hagenda haza ibintu byinshi bidusolicita ibintu byinshi ushaka kumenya ibintu byinshi ushaka kuraba kera twebwe twakuze nka televiziyo yaka ku mugoroba gusa 18h wavyibuka 18h gushika ngira ngo satanu zijoro by'ababihetse none niumva ko by'ababihetse ahandi hose uri libre ariko uyu munsi televiziyo turayigendana uyivyukirako ukayirigwako uyigendana mu mufuko aho ushakiye hose uraraba urumva iduyite ko ari nka televiziyo yaje kudutwara umwanya kuva mu gatondo utize kuyijera utize kuyijera iyo televiziyo ngendanwa iragutwara kwere kandi yamara kugutwara uyiraba no seulement gutwaye umwanya ariko irakwigisha ibintu byinshi urashobora gusanga yakujanye mu zindi ngeso utigeze wibaza nuko wofa wamenye irashobora kugutwara mu bintu ugasanga usigaye wirigura abantu ntumbaze impuzu utahura n'umuntu akora n'amamodere cyangwa ashona mbwo bazusanga wirigura mu modeli yose yo kwisi nivyo biguma biza bora bica biguma biza kandi izi telefoni zisha zitangwa no kugupropoza nibindi wihenze ukaraba ari ikikuzanira n'ibindi ugasanga watwa utabizi waraba ku mugorongo amasaha waravye televiziyo ukibaza ati waravye telefone irabikubwiye ukibaza ati nawe nabiravye ryari ikigoye gusumba uti muri ayo masaha mbega naravye iki ukabura watarataje wataraguritse nta kintu na kimwe wafokasinze ko iyaba uvuga ati ko jewe nkunda amashugwe canke ibintu vy'ikawa canke ibintu vyo gukora amaju ukavuga ati basi n'amaburibura amasaha 2 na yamaze ndiko ndika ingene bakora amaju ariko ubu nta na kimwe muri ayo masaha usuye kwicara ku mugoro kwibaza ati burya naravye iki urabona na kimwe ubona waravye vyose ariko nta na kimwe asigaranye be mwebwe tugiye kuraba ubuzima bwanyu madame Claudette uri parmi les femmes bashoboye kwidemarka muri communauté muri société uno munsi urukura urinspira abandi surtout les ugwaruka nijyari wagize iyo déclic yo kushizana équilibre mu buzima bwawe kugira umenya ati malgré ibi bintu byose bihari ubunye bishobora gutuma tubura dutakaza équilibre ariko jewe il faut que n'équilibre ubuzima bwanje et atteindre mes objectifs nijyari habaye wagize iyo prise de conscience jewe novuga ngo nayironse ngira ngo même un peu tard kubera kera twarigisha ibintu byose watarataza muri byose ugapima gukora byose ukagonga amapoto ukagwa ukavyuka ugasubira ukagira iki contre ubu unye ngira nti abana bo barahiriwe kuko bafise n'ikibigisha nizi ntuze ziri mu nyigisho gusa zingene ibintu bikorwa mugabo twebwe yari essai erreur gusa hama iyo déclic hakagera igihe je novuga ngo ya abana bariko barakura ya abana bakiri batoyi no kubajeha omengo biroroha ariko ntivyoroha kuko tumaze gukura twisanze arimo vyinshi twihenzemo kera wumva umengo mwana mutoyi mu gihe namugaburiye neza mu gihe yagiye mu ishuri ryiza
namurihiye n'ahantu akina umupira kamwambika neza wamengo birakwiye no ku mwana mutoyi ukamenya ivyiwe ko bihari umwanya wiwe waba ari mutoyi ukumva umenga okay urakwiye nakazi nk'umuvyeyi wakoze ibikenewe ego hamuko abana bakura ugaca usanga education yabo ni kwigoye education yabo ni kwigusaba vyinshi ni kwigusaba kubamenya kubatahura kuko nyabana bo nyene wabavyaye ari batatu wabavyaye ari batanu nta nubwo bameze kimwe ntubajera co kimwe ushatse kubashira ku mategeko amwe no kubajera co kimwe hama harimwo abo bizopfana kuko usanga wiyalinya nko kuri umwe ushaka kumera nka wewe abandi bose ukabapenaliza hama rero ugaciyoberwa mbega aba bana nibiki harimwo abo biriko biranka harimwo abama bagushavuriye harimwo abavuga ngo ukunda naka wo fyinisha naka nawe uzi ko bose wabagiriye ngo kura kutabamenya utamenye kubatandukanya ngo umenye ati uriya kugira nezerwe nuko tuba twicaye tukaganira nkamuha umwanya bikwiye kumenya personalite y'umwana umenye personalite y'umwana hari undi mwana yaho kwicarana nawe we wapi rero nibikora akunda ku ndazi kumuyaga muri marche mukorana ibintu mugira iki n'uyundi ariko mva yuko kugira umwereke ko wamukunze nuko wamwiyumvira uri ku kazi nuko wamuhitaniye kakanda akunda nuko wamutelefonye ukamubaza amakuru yiwe si bamwe kandi niyo mwicaranye hamwe ibiganiro bakunda si bimwe rero ugaca usanga uko bakura niko bagenda baba different nawe ugaca ushika ukamenga urabuze ingene ubafata niyo nshaka gushike hamwe haba declique rero declique rero ugatangura kubona ati aba bana ntabafatiye umwanya ibintu byabo biriko biransiga sivyo abana bariko barakura niko nabo bakwegwa na vyinshi ugashitangura kubona ati kakaza ahubwo reka ndakagabanye nze ndabamushyira ndabe ivy'aba bana n'ivyo barimwo aho urumva ko na declique yabaye itevye kuko uba wakwiye kuba warabanye nabo hakiri kare kugira ugende ukurikira evolution yabo mugabo rero ugaca usanga hajya bariko barakura muri adolescence abavyeyi benshi baragira iyo déclic mugacuza kugerageza kubipanga no kuzana iyo équilibre un peu maladroitement ugasanga hari nivyo wononye mugabo akenshi iyo déclic ko équilibre ikenewe absolument nuko abana baba batanguye gukura ukabona ivyabo biriko biragusiga abana rero bakera twebwe ngira ngo bakura bafise ngira ngo nka 14 abana bubu umwana wa wita utari hafi yiwe aragusiga pe aranamenya ibintu vyinshi wowe nyene utazi aragira inshuti utazi yo yazikuye akiga ibintu vyinshi kandi urabona tubahaye amatelefone ari batoyi naho utoyibaha ntihabuze undi mugenzi wiwe ayifise iyo utamukurikiranye hakiri kare biragusiga pe kandi uwo mwana asigara kuri aba yitwengera nyene urakoze none uratubwiye ko dufate ko mwebwe déclic ishobora kuba yarabaye abana bageze muri adolescence utangiye kubona ati nahabaye bariko baransiga alors kugira urabona ko akazi n'ugiye kugaheba abana urabonye kukwiye kuba kugwiza umwanya wabo no gukurikirana ivy'indero yabo none waciye ubitunganya gute kugira umuruho no kubane mwinshi nkoresheje ijambo ry'igifaransa kusepuize n'usanga ati warushe vyayangaye gose nawe nyene nukicishoboye mwashoboye gute gufatana ukurikirana kubatabazi murafise n'umwigeme yashoboye kuba Miss Burundi mwashoboye kubikora gute kugira mukurikirane indero y'abana et en même temps ibikorwa byanyu bya buri munsi bibandanye iyo équilibre nayo y'akazi n'urugo byaciye bigenda gute nakubwiye ko ubuzima ni question de choix et de priorité umaze gushiramo iyo choix na priorité ugaha agaciro umuryango
hari ibyo udesida guheba ni sacrifice hariho periode nukuri uva mu bagenzi uva mu tuntu two kwinezereza ibintu byo kuyayata ukabivamo ukabanza ukikonsantra d'abord kuri wewe no kuri uwo muryango wawe ariko ubaye wawe undi akunda ambiance akunda inkuru akunda amasorti tubonane n'abagenzi ngende ntwenge gatoya induhuke ukishinga ivyo karakubanye nivuga ngo hariho sacrifice mu byo ukunda wewe tutari twanse ivyo guca kukagoroba kubanza gutwenga kubanza kunezerwa ubanza kubikuramwo hanyuma ukaba prêt ko bakuvuga abagenzi barashobora ngo ujyana basigaye yishima ntakiboneka nashaka kutugenderamwo ngo wewe ubuzicuriko uragambirira kandi nico washize imbere hari ibintu vy'imanza nyinshi z'umuryango ubwirizwa kwiga ingene ubijera imiryango yose cyo kimwe ariko bazogira tendance yo kukubwira mu bintu byose kuko tutakubonye warihe umenga nugupointa umenga urinda kuba uhari imanza zose ukazorinda kuzibamo ariko igikuru no gukunda umuryango no kuziba umenya ingene ubijera sivyo wumvise nyene ati yo mbe novuga ngo iki haraba mariage haraba n'andi ma evenement agoye hama ukaraba ati mbo kumbure mariage no isiba mgo naka yabuze ifoko nja kumuraba ukemera guheba mariage ukaraba naka ubu rero twarabaye benshi ukukura ni kugira abagenzi benshi ni kuronka n'abapfa benshi waraba nabo ugasanga wo buri ku mpanda kane par semaine canke gatatu par semaine ubwirizwa kwiga kubijera kuko ntubwirizwa kubaherekeza bose ariko igikuru ni kumwereka urukundo uwo muntu kuja mu kubaherekeza bijya vyose dukora ni vyiza ubishoboye mugabo je narize nko kumenya ati uriya kameme ndamuherekeza hama urundi ukabona ati je uriya nzomufatira umwanya ngende kumuraba muhira nikigandaro cana heze ko mugihe c'ikigandaro ndashobora no kuza kukuraba nkakuraba mu maso naho ukandaba mu maso tugataha tutanavuganye n'amajambo abiri niko vyama hama je yari kintu nagiye kudekuva sanga iyo ntagiye no muri izo tralala zose mugabo nkazofata umwanya nkaza kukuraba tukicarana tukavugana tukayaga nimba ari kimaze inkuzanira nkakikuzanira nagiye nsanga bifite impact nagiye nsanga wa muntu ndaba atavyibagira nuko naje kumuraba akibuka nico twaganiriye wavuye muri lawyer nanje marque présence ko nagiye ni vyiza guherekeza ngo uronka baguherekeza ariko wewe uzuriraba par rapport à ton temps et tes besoins umenye ico ukora nico udakora hama uve mu igugu ryo gukurikira abantu ico kintu tarakivamo gahewe nikuri urashobora gupfa kubera ukuguma mu bantu niko bakwa-influencer kubera bakwa-influenceje nubugikurikira mu kintu bavuga ngo imbono yawe vision ubufisi bwawe icyo ushaka gushikako uraba perturbe ntushika kubera ugenda ukurikira ivyanaka aho gukonsantra umwanya wawe n'ivyawe vyose kugira ugende ukore kiriya kintu ugishikire rero mu bintu bigoye bikunda kugora benshi niyo discipline niyo gushiraho ama priorite hanyuma ikindi novuga gikunda kugora abantu benshi no kumenya kuvuga oya kumenya kuvuga ati oya ikisinda gikora uyu munsi mugabo nzogikora kundwiza canke oya mbabarira ico naco nshobe kugufasha ico ni hariho abamwe bava batahura nkumengo ni procrastination ati isinda gikora no munsi nzogikora ejo cumengo oya ico nshatse kuvuga niki wewe uje kumpropose ingo shatu ce tuja guraba naka canke mbega ndagusabirize kumfasha ibi nibi kushobora kuvuga no
gushobora kukwangira kandi wari kuransaba un service nkabwira ati uyu munsi sindabishobora mugabo kumbure kundwiza nzoza kubigufasha kubera iki iyo uri umuntu afise programme y'ubuzima vision y'ubuzima washizeho ama priorité uzi programme yawe yo ku munsi ni wipermeta kuvuga ngo reka ndabihebe rero ngo bunje gufasha naka canke kubera nashizeho izi programme nizi hama wowe kubera 17h urahejeje akazi kandi urarusha tereka nce kwa Claudette bashanje kuruhukira ugacutsa ukicara amasaha abiri ukanka kuhava kandi nanje nari programme zindi ntitwubaho kwa kuvuga tuti sha umbabarire uyu munsi narifise indi programme kandi ndumva ntoyisiyo ariko ndagusabye uzoze kundamutsa hirya y'ejo uzoze twicarane uzoze tujana aha dufata akantu ngo ntuve kuyadukiza muri programme zanje ucunya poza gukurikira kubera wahejeje izawe uco bibaza ko nizanje ivyo rero biramaza abantu kubera nk'ubu twebe tuba turi aba entrepreneur abagenzi bawe bakora ahantu we agodotse 17h30 reka duce kwa Claudette ku biro kumuramutsa umu entrepreneur nawe 17h30 biba bishushe niwe bugitekana wicaye wenyene ngo bari permission gusa bahaca kandi nawe urabakunda sivyo nawe urabakunda kandi nawe urabakumbuye kandi kwicara ugatwenga nabo baze bakwihanganire nibibaza urabirukanye kuko baje bakuzaniye n'inkuru urashobora gutwagwa facilement ugacuja muri izo nkuru ugacutakaza amasaha abiri ya 17h30 gushika 19h30 baciye bitahira baruhutse nawe ngo yo ngo vya bindi nabikoze akazi kagaca gatangura 2:00 ukazoshika muhira 4:00 na wa muryango na babana baryamye utaraza bon ivyo bishikira abashinga nagira mvuge ngo umushinga naye yotahanye nakakubura mugabo kenshi na wa mushinga naye ntiyumvire na wa mudamu na wa mukenyezi wewe yatashe amukeneye yaciye aja mu kazi gusa agatwagwa n'akazi sous prétexte que abenshi baca bavuga ngo none gashango ngo mwofungura iki ngo none ngo yamara minervale y'abana no yakurahe c'est pas une excuse ntushobora ngo minervale z'abana ngo nayaruhaye ngo no yikurahe ngo nico gitumurinze gukora gushika 4:00 yo mwijoro c'est juste une preuve que tu ne sais pas organiser ton temps. Merci. C'est juste une preuve que tu ne sais pas dire non aux tentations et aux programmes imprévus qui entrent dans ta vie. Et kuko Imana yaduhaye twese amasaha angana mu munsi kandi yarabagize abapapa mwese abandi bagira abamama avec le même nombre d'heures kandi kugira ngo uzokwiyokipe umuryango uyokipe n'abana kandi ibikorwa vy'amaboko yawe nivyo bizogutunga twese yatubwiye ico kimwe nivuga ngo twese turi supposé gushobora kubikora vyose muri wa mwanya nyene baduhaye ngo ni wewe qui doit organiser ton temps iyo vyanse kimwe chance menya que ni problème ya leadership yawe igoranye tu ne sais pas organiser ton temps tu ne sais pas dire non tu ne sais pas prioriser urakoze none aho hose question ya priorisation question yo kuorganiza umwanya yo kwitwararika umuryango hama tugiye techniquement cyangwa pratiquement umwanya w'akazi mu Burundi turawuzi n'amasaha 8 umwanya wo kuraba umuryango urahejeje kutubwira ati ushobora kuba wa mwanya uba wabihejeje wa priorite vya bintu byose amasaha 3 amasaha 2 ukamenya ingene ubikora byose ukabikurikirana ariko ku munsi kwisaha ni gute ufatanya akazi no kwitwararika umuryango ku munsi kwitwararika umuryango urabona tuva mu miryango nyene muhira tuva ku kazi tuva mu miryango ari byo rinda kuva muhira watunganije uri nk'umumama ntuca kubitunganya nyene utashe uva muhira deja wabitunganije turacagirirwa ubuntu bwo kuronka abakozi mu ngo ni kuvuga ngo abo bakozi nabo binjira mu byo urinda kujera ku munsi ni kuvuga ngo
amasaha muvugana nabo nimba ari mu gatondo no ku mugoroba utashe hari ivyo rinda gusiga utunganije kugira ngo aho utahira hose usange hariho urutonde bwizakozwe kugenda wavuganye n'abana ukamenya programme zabo hariho uja ku ishuri hari uza kuva ku ishuri akaja muri cours du soir hari uza kuva muri cours du soir wewe akaba yaciye muri sport ukamubizi ukabura umuntu abizi neza kugira ngo naho uri ku kazi umenye ati saa 9 canke saa 10 nubwo ndi ku kazi umwana naka ari ngaha bamutwaye canke hari umukozi aza kumutora ukawuzina ama programme yabo kubera uko biri kose mu gihe uri ku kazi umutwe ukwiriye ko uri ku kazi kugira ushobore gukora neza iyo utagiye ube wabitunganije uca wa muri wa mama wo ku telefone wa muri kubabaza muhira ndabira n'akazi ukagakora nabi rero iyo wasize ubipanze iyo unyaza kugenda ku ishuri gutya unyaza kugaruka gutya nibava ku ishuri bafungura iki mu bahibi ubinda kuba bipanze n'ahandi ho uno munsi hari ingwara bita depression iri kwiraza utwo tuyumva mu bantu benshi bamwe bakavuga ati nakazi kenshi bamwe bakavuga ati hari ibintu usanga byamunaniye kujera ivy'urugo no ku kazi barakwega mu rugo bagakwega ugasanga rimwe baravuga ati no kumuhira niba mushigikiye wowe par rapport iyo parcours yanyu ingene wabibona quelle est l'importance ya soutien y'umuryango par rapport y'umuntu amaze kugira izo responsabilités zose z'akazi no gukurikirana ivy'urugo umuryango ukwiye gukora iki kugira ushigikire kuko ndibaza ko ivyo vyose nawo ubitunganya neza ata kuboko kundi kujemwo sinumva ko vyogenda est-ce que soutien y'umuryango ifise ikibanza kihe muri équilibre soutien y'umuryango ngira uriko uravuga umuryango au sens large uraza kutubwira au sens large na restreinte famille restreinte ingene bibitwe nagira ndakubwire ngo uko imisi igenda niko umuryango au sens large uvamwo ni kuvuga ngo uko imisi igenda niko umuntu wese araba ivy'ubuzima bwiwe n'umuryango wiwe udashobora kuguma uvuga ngo bashavurire ngo barabona ko mfise akazi kenshi mfise abana benshi ngo nibandungikiye urumva we tuvukana kwera we bafise abana bakuze yarakwiriye guca ndungikira umwana wiwe amfasha uca nta ugikonta kuvyo mu wundi muryango ubanza kwiga kuyijera ivyawe nabawe kuko nawe hajya afise ibindi vyiwe nabiwe rero umuryango wundi urashobora kuza kugufasha nka kujya wavyaye baraza kukwaramira abana batoyi muri weekend bakakubwira ati banzanire ndabagufashe mugo ukwiye kubaho bipanze wewe nyene nabo mu nzu bawe mukwiye kubifashanya nabo mu nzu bawe ni kuvuga iki aho mu nzu wawe ni wewe n'umushinga nawe ugira ubuntu abana hakaba harimo abakuzi mu bipangana nabo nivuga ngo ni wewe n'umukozi wawe uwo mu nzu niwe wa mbere mu bipangana mukabifashanya nimba iyo umukozi ufise umwe gusa arinda guteka akongera akamesa akagira n'isuku mu nzu kumbure wopanga ati ku mugoroba nije nzohora ngorora impuzu z'abana nije wenda ndazigorora urapangana n'umushinga ntahe kubera aho nshikira jewe ndazi nzoba ndi mu madevoir y'abana umushinga ntakamenya izo zindi obligation sociale nimba ari kuja ku mubiki nyene mukabigabura kwa gushigikira imanza babuze ego cyane canke mukabigabura amadevoir hariho abapapa babizi kandi babishoboye bakurikirana abana n'amadevoir y'abana hariho abagabura wowe uzokurikirana nabo muri secondaire nanje nsigana nabo muri primaire amadevoir canke timbombe devoir zo muri weekend ntuzu ndondere jewe ni wowe uzohora uziraba mukabigabura ibintu
vya misi yose nyene vyo mu rugo mukavyumvikana n'umushinga ntahe ni wewe uraba ibi nanje nzoraba ibi inye gusuma je narabonye no mu ngo hari ubunye ubu muri iki kizungu hariho ingo umushinga ntahe ari wajera umukozi w'umukwizinye niwe bavugana n'amafaranga yo gusuma niwe yamuha umukwizinye akeneye ikintu abwira umushinga ntahe ugasanga umushinga ntahe ni waza amahera atanga ku munsi ni rare ariko birahari abashinga ntahe bagenda na chaque samedi akagenda hariya kwa Siyoni agasuma ivya semaine vyose nahoze ni kizungu ni ciza rimwe na rimwe ni ciza ni rare ariko biriko biraza ugasanga uwo mupapa chaque samedi aragenda gusuma bijya bintu bibikika akaba ari bayagiye kubisuma samedi madame akazosigara asuma itomati n'igitunguru gusa même pas igitunguru itomati ngira nirengarenga zo hagati mu ndwi mukaba mwarabigabuye aho urumva ko ari vyiza cane hariho n'umushinga ntabwo ati je vyo mu isoko ntuzumbatse n'umusi n'umwe sinjaye yego ngo gasanga ari abandi babikunda kuje abakozi canke umushinga ntakakubwira nari umushinga ntayambwiye ati ntuzumbatse devoir ntuzunsabe gukoresha devoir iyo patience nayo mfise je no gukurikirana abana ivy'ama devoir nivuga ngo ico kintu nari ndakizi kuva abana baja mu ishuri kurikirana n'amashuri education mu ishuri na devoir ntanzi ko ntabimugoza kuko ntiyabikunda kandi yari yarambwiye ati uzoba ngoye aho muba mwaravyumvikanye tubaze turabe naho kubijanye n'abantrepreneur uri mu bakenyezi kabisa baba entrepreneur uno munsi batanga urugero batanga akarorero ku bandi mbe ugiye kuraba iyo équilibre mu bafama entrepreneur irahari ni yahe défi canke ni yahe ubona uno munsi kiriko kiraba intambamyi kugira abantu tugere kuri iyo équilibre ibya ishobora kuba yarabakundiye ukaba ukekilibre l'éducation le suivi quotidien yo muryango no guperforma performance z'akazi kanyu ugasanga biriko biragenda neza uno munsi ubibona gute les défis hehe ni gute ishobora gukemuka défi irahari cane gose ko ubuzima bw'ubu ntibworoshe urinda gukora mu gihe ushatse kubaho neza urinda gukora kandi ugakora cyane hama muri uko kurondera ayo mafaranga biragutwara umwanya mwinshi biragutwara kwiyumvira kwinshi kumenya ibintu aho bigeze n'ukuri bigutwara umwanya n'ingufu defi rero ihari nuko abakenyezi cyo kimwe n'abagabo bivanye nuko ubukene bwaje abakenyezi bakarenda kuva muhira nyene nabo bakaja gukora bivanye kandi nuko ivyo twirondereye twebwe nyene vya égalité de l'homme et de la femme byose byatugarutseko urumva twiruka nka kurondera amafaranga cyo kimwe kandi kuba entrepreneur ni vyoroshe burya ngiye gukora muri institution muri ONG kanaka nubona ko ntonda sambire 17h mba mejeje kandi ncamfundikira nta kintu nakimwe nsubira kwiyumvira cahariya ku kazi nubwo atariko bibinda kwama bimeze yiri umukozi mwiza ariko mu entrepreneur je namvuga mu entrepreneur ahakwa gukora gushika zoje mu kuryama mu mutwe haba hariko haratorna abantu benshi bavuga ngo mwebwe mwikorera ubwanyu ngo nimwe mufise umwanya ngo nimwe mwokora ibi nimwe mufise umwanya girinda kubwire ngo abantu entrepreneur nta mwanya bafise kuko biragora ngo yimpose kugodoka yihe iyo discipline yuko à telle heure arahagarika nimba aja kuraba abana umuryango nimba aja muri sport kugira wihe iyo discipline uzi neza uti kumwisho ni jewe mpemba abakozi kandi ni jewe mbwirizwa kuyarondera iyo stress yonyene irakugumiza ku kazi ugasanga watwawe wibagiye rero uri umukenyezi urumva ko bigoye cyane kubera education y'abana
ntitubeshanye twese turayijejwe mbwo ntitubeshanye abakenyezi bayifisemo uruhara runini ya cane rwose wowe uvuye mu kazi warushe urirukanka urapambana n'ibiki ushitse muhira wewe ntugiye kuruhuka ugiye gutangura kandi kazi kundi bwoko muhira ushitse muhira umwana umwe ararize umwana umwe vyagenze gutya ku ishuri undi mama erega je nta birato mfise uyundi naka yagwanye na naka hanyuma ukazojera abo bana ukazokora ayo madevoir ukaraba ko bagiye koga no gufungura hari naho tutangura kujera babakozi umukozi umwe erega mabuje hari naho usanga babiri bashwanya ugatangura kuja kubajera wewe ukora gutya ubundi ukora gutya saa 3 yageze wewe ugira ubuntu kwa office n'umushinga ntahe wagira ati reka ntahe muhira bambone basimuze yatashe data niyo saa moya ego ari mu nzu ariko kenshi aba yicaye muri sala aruhuka araba ya makuru yo hirya no hino televiziyo iraka abagenzi inkuru ubuhoho no ngaha vyose birabira ngaha muvuganira aha na televiziyo umushinga naye yatashe kuruhuka ariko umukenyezi we karabandanya wahejeje abo bana wabize icuya baryamye boze bariye baryamye agaca bakubwira kurinda kwiyokipa wa mugabo kuri vya bindi vyose ego muhuye wewe yaruhutse nawe uri ugeze ahantu uri umujegeri wibaza ngo ivyo bintu biroroshe abakenyezi rero aho niho tugirira ingorane kugira umaintene urugo rwiza wakoze akazi wazanye amafaranga muhira kera umugabo yarakora akazana amafaranga bikaba bikwiye ariko no musi wicaye muhira urindira y'umugabo mana wanje sinzi nuko bikiba nibigishoboka rero kugira ngo wewe ushobore gukora ivyo vyose neza bigusaba ingeniosité idasanzwe bigusaba kwicara ukitonda bigusaba discipline bigusaba kugera les priorités hama bikagusaba gutora quelque part akanya kawe yaruruhuka nimba ari ka par semaine nimba ari par jour nimba ari ako gasporo waciyemwo nimba ari ahantu wagiye kwicara ukanywa agakawa ukaruhuka ni wewe wimenya nimba ari imbere yo kuva ku kazi ubanza gufata akanya canke ugishika muhira wowe uduhaye nk'akasitisi wowe ako kanya kawe ukaronka ryari nakaye kuko namwe mufise umwanya muke cyane ako kanya kiwanyu mukaronka gute ku munsi mbe mukaronka ku munsi ho urinda ugerageza kuronka ku munsi kuko ugiye urarindira sindakubesha uraruha ni kuvuga ngo akanya umuntu wese abigira sa façon hari abantu bafite abashinga naye bataha kare n'abandi bafite bataha batevye uyo jewe nanje n'umu entrepreneur kandi yikonsantra mu ijoro agakora ku mugoroba nuvuga ngo muri uwo mwanya uba waravye ivyo muhira ndagira umwanya wa jewe jenyene niyugarana mu cumba jewe ndiyugarana mu cumba nkumviriza indirimbo z'Imana canke nkasenga canke washake nkarabaha ibi bya bindi binyanteresa vyose ngo nkumva ko ndi jenyene kumva ko ndiko nkora ikinezereza nkumva ko ndiko ndanywa agacayi kanje mu mwanya wanje haba nawe uronse ngo hari uwundi bimuryohera ruguru kuja muri sarakatsa film hari abakunda film abo nk'umwanya wa film filime ntaco zimbwiye mugabo ifo kumenya ako kanya kawe ikikudetanda ikikudestressa ikiguresoursa ni filime za komedi canke ni emission canke hari amakuru hamwe jewe ndetanda
iyo ndiko ndaraba ibintu vya leadership vya development personnel biranyubaka mbwa en même temps ngo biko biranduhura sindi iyo phénomène yariyo ndiga kwaro bikunda ngo bikanduhura ifo ko ndoga umwanya wo kubiraba no ku muntu wese arimenya ikimubere ikimuruhura nigiki. Uno munsi atubwiye byinshi, ariko imbere yuko turangiza kino kiganiro hari ibibazo bibiri shaka ko atubwira vy'ukuri. Uno munsi uri muri abo bakenyezi bashoboye kubikora bigakunda, eske uravye urunganwe uno munsi rw'abakenyezi cyangwa gugwaruka, ni gute dushobora kubaka urundi runganwe rushobora kumera nkuko wowe wabigenjeje, rushobora kugironka iyo équilibre haba mu buzima bw'akazi dans la vie professionnelle no mu buzima familial, ugasanga barafise iyo équilibre, barafise ingene batunganya ibintu bagashika kuri iyo équilibre twakubonye ko wewe malgré les pressions zihari cyangwa la pression sociale tubaye mu no munsi. Kurera urunganwe rw'ubu kurufasha ukugwigisha burya natwe na jewe ntivyakorotse, nakubwiye ko twigisha ukagwa ukavyuka ukagwa ukavyuka ugira ubuntu ukavuse mu muryango abakumva umushinga ntiyagushigikiye bigakunda ukavyuka ukabandanya, ariko ari ikintu gikenewe nuko bigishwa. Burya twarize hariho ishuri novuga ngo urakigishwa n'ubuzima, ariko hari ibintu ushoboye kwiga batatwigisha mu ishuri, sivyo? Mu ishuri batwigisha cyane cyane ibijanye n'ubwenge, ibijanye nyene n'ubuhinga bw'ingene bakora ekonomi, bw'ingene bapanga amategeko, ingene twubaka amazu, ubuhinga barabukwigisha, ariko ntibakwigisha ubuhinga bw'ingene wowe nyene wirera n'ingene wiyubaka. Nibakwigisha ingene wifata niwagera muri ako kazi, niwagera muri ivyo bintu byinshi bigerekeranye. Iyo ndero muhira uba wararonse dukeyi ku bavyeyi, ugacugenda mu ishuri ukazomarayo ya myaka yose bariko baragupompa mu mutwe ubumenyi, ugacugenda uvuye mu ishuri wuzuye ubwenge n'ubumenyi bagutereye sur la place du marché. Niyo turabona ko benshi bafite amadiplome ariko vyabananiye. Ugenda ufite amadiplome, soft skills nazo iharuro vyuzuye, ariko soft skills nk'ingene bivuze ni kuvuga ngo ubumenyi tufate bwo mu mutima tubwite gute, subwo mu bwenge n'ubwo mutima n'ubuntu ubumuntu, ingene nyene wowe wifata nyene ugeze ingene ukoresha bwa bwenge bwawe kugira ngo wubake bizima umuntu w'ikimazi kandi agirira ikimazi n'abandi, kugira ngo ni kwa kuntu ingene wirongora bwa burongozi uri kurarondera ngo uzoje gutwara ama societe, uzoje gutwara ibiki, ushobora kubikora neza iyo wabanje kumenya ingene wirongora nawe. Niho ushobora kumenya ingene uja kurongora abandi neza. Ico kintu rero cyo kumenya ingene wirongora wewe nyene ntigifise ikibanza kinini mu mashuri. Uva mu ishuri utigeze ubimenya. Kandi éducation y'ikirundi, j'ai l'impression, je n'ai même pas l'impression ni kwimeze, irakwigisha kwitanga cyane, gukorera abandi, kuraba abandi, uramutse urondeye kwimenya no kwiyubaka, umuntu yikunda, umuntu atari kore, umuntu ataguma ari mu bandi nyene gufasha abandi. Mu kirundi ntibabifavoriza cyane ko umwana yicara akiyokupa de lui, akimenya. Ukwigisha umwana kwimenya nawe ukamufasha kwimenya, ngutore neza mbega wewe akunda iki, ameze gute. Dushaka kurera abana gushika uno munsi, uvuga ati navyaye abana bane
ifoko ngoma ndamutumbereza kwiga ekonomi uwundi nzomutumbereze kwiga droit uwundi wa medicine aho nzovuga ngo naraheshije abana barankundiye kubera bizi ivyo nkunda ubwo mu bibapombe iyo uronse abana b'abapfasoni barakubaha bakavyiga batanabikunda kandi byashika mu buzima bikabananira nitwigisha umwana kubanza kwimenya kwitahura uko ari akiha agaciro akamenya kandi ko ari uw'agaciro akamenya no guha agaciro abandi icyo kintu umengo turacibagira nasanze ino umengo turibagira kwigisha abana bacu guha agaciro umuntu uwo ari we wese dufite tendance yo guha agaciro naka kubera naka hari ico azomarira naka ni directeur wiki naka arashobora kuzonsabira iki naka arashobora kuzomfasha iki uyonye ugacumuha agaciro kanini nitwige guha agaciro abantu bose nitwigisha abana bacu guha agaciro abantu bose iha agaciro we amenye kubana n'abantu hagaciro abantu bose ico kintu utarakimenya no ku kazi ushitseho bizo kugora ku umurongozi mwiza rero twariko turavuga yuko birigwa ayo mashuri ntariho mu mashuri yino muri système d'éducation yino ntayihari kandi nasanze muri système occidentale tuvuge système francophone système belge twagiye dukurikira izo nyigisho z'uburongozi ntiziriyo cyane ubukumbure biriko biraza ariko ugiye mu mashuri y'amasystème anglophone inyigisho z'uburongozi zirahari buhoro buhoro kuva abana bari muri primaire kuva bakiri mu mashuri birahari buhoro buhoro rero ni navuze ngo ni ibintu vyigisha amarangamutima ngo barabifatira umwanya mu gihe twebwe ino tutabifatiye umwanya hamugaca usanga na baba mama bose ni barose umwanya wo kuvyigishwa byoshobora kwinjira mu masysteme yo kwigisha n'amahoro bitari mu ishuri naho bironderewe wa mama urabikeneye kuko mu myaka uzovyara kabiri gusa hamwe n'abana babiri gusa uzoba wamaze kudeprima akazi kazoba kabaye umurengera kwera wabuzi ivyo ufata n'ivyo ureka nta mugacuruha cane mu mutwe ugacuruha mu mutima ugacuhura na wa mushinga ntahe naho nyene yavuye ku kazi kumbure we yaronse umwanya wo kuruhuka no kuraba televiziyo nivuga ngo muhura mudashobora guhuza atari zimwe murahura ariko nimuhuza mu misi mike mu mwakanya mu kirundi naho rero twi specialiste twebwe two yo kwahukanira mu mazi kwahukana ntihagira ubimenya kandi mwarahukanye kera hanyuma bisha vyanga uwo mushinga nawe acashaka kuja kurondera abaruhutse nawe bigaca bipararangana gusumba ugasanga induru zabaye induru ingo zasambutse uko zisambuka niko turera abana bari déséquilibré niko n'igihugu kibura abana bazima nguvuga ngo izo nyigisho no kuzirondera kwere kandi zirahari ziri musanze munazitanga turanazitanga hari abigisha leadership barahari ni benshi harabaho abacoach abamotor kwemera guhanurwa kwemera kugirirwa inama kudatinya kuvuga ivyakugoye urazi kwino baba bakubwiye nyene ko ivyo mu rugo nibanga rikomeye ritavugwa ukaripfana amaherezo bigabomoka noneho bikamenyekana bigaturika haro batubwiye ko bari gushobora guhanuza hakiri kare ariko kutubwiye ngo umuntu ni nka visible iyo zikoranye uko biri kose biraturika tu hari uratubwiye ingene umuntu ashobora kuvyiga naho bitoba biri tutavyigishije mu mashure ariko turashobora kuvyiga ugasanga birakunze kugira twirinde izi ngorane tuko turabona uno munsi uno munsi wo kubwiraga madame Claudette ati impanuro zitatu
mwoha runo gwaruka uno munsi kugira dushobore kuronka abakenyezi canke abavyeyi bari ekilibre mu mpande zose izo mpanuro zobizahe Madame Claudette? kuronka abavyeyi kugira dushobore kuronka abavyeyi canke abakenyezi canke abavyeyi muri rusangi bari ekilibre mu mpande zose mu gukurikirana ivy'urugo no gukora akazi kabo ka buri munsi. Impanuro nuko mu buzima bavuga no kugira intego mbega no kugira une vision y'ubuzima bwawe ya famille yawe ushaka ingene yubakwa ingene imera ivyo wifuza mu muryango wawe nimba ubwira ati jewe vraiment mu myaka 5 nzobe naraguze urupangu canke naragize intego y'umuryango ni vyiza ko ubu yifise ku giti cawe no wewe n'umushinga ntahe ivyo nibiri muri education ntibiri muri education duhabwa canke twigishwa tuja kugira ama mariage byo biriko biraza ubu naho nyene tuvyigishwa mu mashengero mugabo tutavyigishwa novuga ngo mu miryango mu mashengero harafasha cane hagiye hafasha gose kwigisha abantu ingene bubaka mugabo education vy'ukuri ingene mwigema ja kubaka tena wonyine ngari igihaze rero igikuru nuko nukugira ubuzima bufite intego muzi neza iyo muja kugira ngo intambuko yose mukora ico mukora cyose murabe ko kibatumbereza kuri ya ntego mufite intego yo kuzoba mwaguze parcelle mureke gutangura gusesagura mu mubare ushaka kugira nk'abo kwa naka buri weekend mugende guserereka kwitanganika gufungura ugira iki iyo mufise intego muja muri sense imwe umukenyezi n'umushinga ntaye ico kirere kiribra umukenyezi kikekiribra n'umushinga ntaye kuko muri ko muja hamwe kandi muri ko murera kumwe ico kirakenewe cyane ugira intego ica kabiri umenye kwiha agaciro kiri muri cyakwa kwitahura watubwiye kwitahura kwiha agaciro kitari feminisme ngo kutikengera ngo nukuri umukenyezi kumenya kuri w'agaciro kumenya ko hari ivyo ushoboye kumenya ko nimba wowe uzi kuri mu nzira nziza ntiwongaya ngo nce mvuni ku mutima mfe canke umushinga ntahe ntiyogira faiblesse canke ngo bimunanire ivy'urugo ngo jewe nce mbona ngo ndapfuye ndahwereye ntabi kandi nanje ndi muzima nshobora gukora nzi ubwenge ndi w'agaciro menya agaciro kawe hariho ivyo ushoboye gukora iyo atabishoboye bikoreweho cyane gose ntabwo kwiha agaciro kugira intego mu buzima hanyuma mbe nomenya novuga gute nubwo bikenewe ko umenya ivyawe ukabikurikiza ukavyubaka wame wibuka ko uri muri societe ari kintu nasanze gikomeye giha agaciro umuntu kikamuha kwimenya kikanamupusa nukubaho uvaloriza abandi bantu nukubaho uzi neza ko uri muri communauté nukubaho hariho icumaze muri communauté iyo ufise ico wubaka icumaze icufasha muri communauté biguha agaciro bikagufasha noneho kwimenya kandi bikagusunika bikagufasha gushika kuri za ntego zawe ni ikintu kidasanzwe urakoze cyane Madame Claudette hari hakiri kare gose biba bigoye kuzinduka ariko mwatwemereye murabirakunda kuri izi mpanuro muduhaye tubashimire cyane tunabifuriza iterambere mubandanye mutera imbere niyo équilibre surtout mwigumane hama mubashe murushirizeho kubera umuhezagiro kuri benshi muri kino kiganiro turashimiye cyane na Kazoza FM and Web TV tuvuze tuti merci nukuri murakoze namwe cyane Kazoza FM kunyigisha umutanga ingene mufasha aba entrepreneur ingene mubigisha nukuri
uwubakurikira ngira ngo azovamo ikintu cyane kuko gose maze iminsi numviriza nkumva muri ko mutanga inyigisho z'ubwoko bwose bubaho zishobora gufasha no gushigikira umujene entrepreneur muri vya bindi nakubwira batati kwigisha ku ishuri ya marangamutima ya ma skills ya façon de faire pratique urashobora kuvyigira uri kurumviriza ibi biganiro nubwo ku ishuri batabitwigishije hamwe ibintu bikagenda neza. Yego cyane murakoze namwe bakunzi bakazuza FM and Web TV murakoze kuri no mwanya mwamaze muri ko muradukurikirana turumvise amajambo meza cyane ngene dushobora kunagura ubuzima bwacu ku munsi kandi bukaba ikiribwe mu mpande zose yatubwiye ibintu bitatu bihambaye cyane kugira intego kwitahura hama no kumenya kubaho ufisi icyo ari abandi biraheza nawe bikagushikana kuri ya ntego yawe. Je Branlinzi hindura ngiye kubigendera nifuriza ko namwe ari byo mugendera kugira twese dugwiza umwimbu aho turi gumana na Kazoza FM and Web TV dusubire duhure ku munsi weje mu kindi kiganiro nk'iki. Merci. Kazoza FM, be your own boss.